Kwigenekerezo rya 16 mukakaro umwaka w'ibihumbi 2020 nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arongoye leta mvyeyi kandi inkozi y'igihugu c'u Burundi ashigikiwe n'umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Dr Deogide Rurema yagorobeje yifadikanya n'abanywanyi ba koperative Tsindamapfa mu bikorwa vyo kuvomera imirima iteye hafi y'uruzi Ruvubu. Iyo koperative isanzwe irangurira imirimo yayo aho bita kuri Komabu zone Kiriba komine Giheta mu ntara ya Gitega. Mwijambo ryiwe umukuru w'igihugu c'u Burundi yibukije abari ngaho n'abarundi bose ko Imana yaremye umuntu imuhisi ngo ayihingure mu kuyikorera ko ibikorwa kugira ngo bize bimutunge. Kubw'ivyo rero ati umuntu wese ategerezwa gukora n'inyuma y'amasaha akagenda mu bikorwa ku mugoroba arivyo bita kugorobeza. Guhera mu gitondo twari twazindukiye ku mirimo nk'uko bisanzwe, imirimo navuga nti yo mu biro, mugabo hageze amasaha yaheze ubwa mbere na mbere bwo nagumye ndibwaribwa ndondera ico nokora. Hanyuma ncandibuka ko ngaha mu Giheta hariho abamaze kumenya icarico agaciro k'isi, barazi kuyihingura kugira ngo itugaburire. Nace rero mfata ingingo yo kuza kuraba aho bagejeje igikorwa aho ngene bariko barakora. None sanze koko arabanyabikorwa. Icambere na mbere coco abantu bomenya nuko umuntu muri kamere kiwe mu ndemanwa yiwe nuko yaremewe gukora. Imana igihe yarema isi ikarema umuntu yamuteretse mu murima wa Eden, ica imuha ubutumwa bwo gukora iyo si kugira ngo izimutunge. Umuntu rero mu bisanzwe yaremewe gukorana cyane cyane igikorwa ca mbere no guhingura isi. Murazi ko ibikorwa vyose niba ushaka kwitwa umugwiza atunga, ushaka kwitwa umugwiza mwimbu, icambere na mbere uhingura itunga kama Imana yaturemeye ngaha kwisi. Aba rero barabimenye, barabona ingene dushobora guhingura iryo tunga kama Imana yaturemeye isi, bakayihingura neza batarinze kuja kurondera amamashini akomeye hanze. None rero icambere twokwama tuzi nuko umuntu wese ategerezwa gukora n'inyuma y'amasaha. Inyuma y'amasaha niho amasaha y'akazi k'abakozi ba leta n'abandi bakozi bo mu biro musanze nabo batereza kuja muhira berekanye ico bakoze. Kugorobeza umenga mu migenzo y'ikirundi bavuga ko ari ukugorobeza.
none rero ndanezerewe cyane kubona n'aba bino bagorobeza. Ese mu Burundi bwose twese twomenya icari cyo kugorobeza. Hariho abazi kugorobeza ari kuja mu kabare, urinze uvyita kugorobeza ubu ugiye gukora igikorwa gifise akamaro mu muryango. None rero ndanezerewe cyane kubona aba bantu barazi n'ubwenge. Murabona hasi mu myaba baravomera no kwama rero tuzi twese yuko umuntu ariko arakora ntaruha, nta kuvuga ngo nuko ari ku mugoroba ngo ndarusha. Ikindi burya Imana yaduhaye ciza kandi ni impano ikomeye, yaduhaye umwanya wo gukora mutoyi, ikiduha umwanya wo kuruhuka munini. Mugare ringorare dufise kwebwe abana b'abantu, uwo mwanya mutoyi Imana yaduhaye wo gukora niwe duca dushaka kuruhukamo. None tuzogenda dutanga icegera cy'ivyo twakoze ikihe mu gihe Imana ivyo yadutumye tutabikoze twagumye twiruhuki. Hariho umunsi wo kuruhuka dufise, ico ituma nashaka gutera intege abarundi cyane cyane tumenye yuko twaremewe gukora. Umuntu ahagarika gukora iyitiro rimufasha, niyo atarasinzira ari mu buriri aguma yiyumvira ivyo azokora ejo, nukuba ntigera ahagarikwa n'iyitiro. Niho aca avuga ati rero ndaruhutse iyitiro rimugonze. Yarangije ateye intege iyo koperative mu kuyiha imashini zibiri ziduza amazi kugira ngo boroherwe mu gukwega amazi y'uruzi Ruvubu, gutyo bayavyaza umusaruro mu kugwiza umwimbo. Rero ndateye intege aba bantu, ntera intege n'abandi barundi bose. Hama murazi yuko izi nzego shasha zatowe twarihaye umugambi wo guteza imbere uburimyi n'abarimyi. Murazi yuko mu vyihuta twavuze yuko muri rima ry'umwonga dushaka kwerekana ko ari rima rikomeye nka kujya kurima ry'impeshi wari wese ashobora kurima. Ubu barabibonye yuko nawe utabufise umwaba bishoboka ko ushobora kurima kuko ucuvomera. Ni muri iyo ntumbero twari twavuze yuko kugira ngo dutere intege abarimyi bose abafise umwete wo kurima ko leta nayizo batera intege. Mu kubatera intege rero nuko twavuze tuti abo tuzosanga barishize hamwe bakarima, amakoperative bakarima bakavomera, yuko leta nayo izoca ibatera intege mu kubaha imbuto n'ibitabizo, ndetse twaravuga yuko tuzobaha n'ibyo kuvomera, imashini zo kuvomera. Twari twafashe ingingo ko tuzoca tubatiza izovomera kugira ngo natwe tuborohereze bagwize umwimbu badatamye cyane, na leta yabafashe mu mugongo. None rero adusanze baramaze gutera, ntibariko batubwira ngo duhe imbuto, bariko barabagara, ifumbire barashizeho barateye. None murumva yuko dutegerezwa kubatera intege. Nico gituma rero naje nitwaje imashini pompo zibiri zipompa amazi tubahaye kugira ngo babandanye bavomera. Uwo mugambi wo gutera intege saba bonyene, n'abandi tuzosanga bariko barabikora. Mbere twari twamenyesheje n'abajeje intwaro ko batangura kuraba abantu bose bariko baravomera kugira ngo ntitubacereze muri iki gihe, kuko murazi yuko ici riguma ribandanya, umwanya ntiwigera uhagarara. None rero n'abandi tuzosanga bariko barakora ibikorwa nk'ibi tuzobafata mu mugongo. Nibo ba mbere ngira ngo bwa mbere bari bajeje yuko tuyaga amasigara cicara. Hari abantu bavuze ngo ibi bishobora ko bashobora guha abarimyi imbuto n'ifumbire abazoba bariko bararima mu mwonga n'amakoperative duha, kuko nibo bemeye kwishira hamwe, kuko amakoperative aja hamwe kugira bagwize umwimbu cyane. Nico gituma duca tubatera intege. None rero nagomba kubipfuriza kubandanya bagira ibikorwa byiza. Turabateye intege mwebwe mugize iyi koperative. Ndazi yuko mwe mwakanuye guhera kera ni koperative yo kugwanya ubukene, yo kugwanya inzara, kandi bonyene bikorera ibintu batarinze kurindira ko hari uwo muri leta azoza kubigisha. Ni incabwenge rero ndazi yuko sivyo biga ariko gatubatera intege, ndetse n'abandi baze baraza kubarabirako n'akarorero. None rero murakoze cyane, Imana izigume ihezagira isi yanyu, mutere mumeze, hanyuma mweze, hanyuma dushobore kugwiza umwimbu tugwanye inzara. None rero murakoze cyane, Imana ibahezagire. Murakoze namwe, turabashimiye cyane rwose, turabashimiye rwose, murakoze wa mubyeyi.